Haleluya. Ngaha tubona uwavugishwa n'Imana Yesaya yavugishijwe amajambo hagisigaye nk'imyaka 700 ngo Yesu avuke. Aramubona avutse ari iki? Ari umwami. Reka niki? Avutse ari umwami. Ngomba twige nagenda bwirishe iyo aba dufise umwanya tuba twicara tukiga Kristo wariwe n'ubushobozi bwiwe n'umutima wiwe. Kuko abantu nibatatahura Kristo Yesu, ibintu byo mu isi Yesu bizobaheza kope. Murabona harumvira ngo nzobona w'Imana mu mayeri. Nkajyana abantu baza amayeri ashobora kwigira intama ari ntambwe ukamengo ni igitangaza ariko ari iki? Ari ibara. Yesu ntagomba mwendawe. Ndifuza ko mwomenya Yesu mukinjira mu gihe tujamo mufise nde. Amen. Izina rya Yesu niryo Pawulo yinjira muri Efeso ibigwa baragira gahunda yinjira mu mwami yabagiye gutera abadayimoni bigiza abandi mu bisagara. None se ariko hari zikarisumba yanyu Yesu ngomba gusigura meno ngo bavuge uyu Yesu. Arabona abantu ngo bari mu magorwa bafise amagorwa menshi. Mbega hari umuntu ari kiremba agifise amagorwa? Hari umuntu ari kiremba akiri mu mwijima? Kuko ngo bari mu mwijima nibo bagize. Haleluya. Umuco waratse nabirima ngo Yesu Kristo niwe muco. Amen. Icyaha naco n'umwijima ariko agakiza kabarirwa muri Yesu n'umuco. Abantu bari mu gihugu hariya tubona ngo nibo bagiwe n'iki? N'umuco. Barihe? Bari mu mwiza. Ngo baronka umunezero. Umunezero ninde? Yesu. Mukabona w'Imana Mariyamu uzomenye ko yakowe atarabona Yesu. Umuntu yamenye Yesu aranezerwa. Ukabona umuntu yiciwe mu maso uzomenye ko atarakizwa ntazokubeshe. Umuntu yakijijwe arakeye. Afise ibyizigiro aranezerewe kuko ngo afise umunezero nk'uwabyara nk'uwamwiyimura. Kuki afise umunezero? Haleluya. Ngo kuko haraje umwami abakura kwiki? Abakura ko ingogo bagirane. Hari ingogo ngo baremeko. Ngo hakaba n'ubuhiri bakubitwa mu rutikoma n'inkoni y'ugira y'urubahaza. Ibintu bingahe? Ibintu 3. Ingogo ngira ngo ni mu kirundi ngira ngo ingogo n'icyumvikana ariko ingogo ntiyari isanzwe. Yari ingogo ayanditswe ntiyajya hagomba. Niko nabyo ingogo iyo yamujyana yata iyo ngogo rero yamurusha ubushobozi ikamukwega akaba akamujya ko intebe bashyize ku kiziriko bakwega ikabira ngo agashobora ku ariko ukwega waje ariko kuko
yarayambitse ikiziriko. Iyo ngongo barayambikwa nkaha mw'izosi, hanyuma nyene ingongo bakamujana yizeye. Hakaba rero n'ubuhiri. Nawe abantu bakinze ubuhiri. Ubuhiri sinzi ko kuba gukina mu nda, kuko ubuhiri wasanga ari kininiya, hanyuma akubise ubuhiri, akubise mu mutwe biraheze. Ariko ngo bakubitwa hehe? Mutikogwa ni ubuhiri babukubitwa, hari abantu bashobora kubera babukubitwa mu mutikogwa, bakagira n'inkoni y'ubugize afise inkoni yo kubahahaza. Hari ufise inkoni yo kurongora neza n'ufise yo guhahaza. Ufise yo guhahaza ninde? Ni Satani. Nagomba uno munsi turiko turavuga Yesu. Ushobora kuba udafise ingongo nk'iriya yaryare kiriya gihe, ariko ufise ingongo y'ingwara, ufise ubuhiri ukubitwa bw'ingwara, bw'amageragezwa. Ingwara igize iguhaza, yaguhagaze ku kakanu. Kagere mu rusengero umusoro ugacuza byanze biranze. Mw'ivyomo ngo bizohinduka ngo ni muzuba hari impuzu ivundagarijwe mu maraso y'abagize amaraso y'abahahazwa. Siko kuko mwanya amaraso yabo yari yarapfuye aja no ku mpuzu zabo n'ibigwanisho vyo kubagwanya. Mwebwe ngo bizohinduka iki? Inkwi zo gucanwa. Amen. Kuko hagende, kuko umwana atuvukiye. Haleluya. Twararonse Kristo, ntidutegerezwa kuba abantu bari kw'ingongo. Ukagira ingongo, uvuga uti Yesu nobandeganijwe. Amen. Muri ubu bwami bwawe n'abagize nobandeganijwe. Ukagira ibibazo byananiranye, umubwire Yesu uti mu bwami bwawe n'abagize nobandeganijwe. Bigari ibintu mwirekerako. Mwabyo bakaba abakristo, hariho ibintu mwirekerako. Nico gituma Yesu avuga ngo uko n'ukwizera guke. Amen. Ariko wagira ukwizera, aya majambo yavugishijwe avuye mu ijuru, aravuga ngo ukundi ko hagize hagisigaye imyaka myinshi. Ndagira babwire, ukabona kumenye Yesu ni ukuri, uzoshika imbere uzoharenga, ariko ukagira umwanya wo kwiga Yesu. Amen. Uyu Kristo Yesu umwana w'Imana nzima, ukabwira kumumenya, ni umukunzi wawe. Urafise ikintu kimeze nk'ubuhiri, urafise ubuhiri ukubitwa. Hari abantu bagowe batwigisha ngo umuntu ugasanga yakize, hakaba ikintu kikuganza kimuhagaze hejuru cyaguhaje, waremeye guhahazwa, ntibijya guhaguruka mu vuga uti ngase. Yesu yaraje. Muravuga ngo shetani uravuga uti shetani ndaguhakaniye, warabinjitse ibitugu. Hanyuma bariko baronka ubuhiri bushasha, hakaza amagomba agutwara iki? Aho wonezerewe uranezerewe, ngo vya bindi navyo ikintu kagira kikaguhaza. Hakaba inkoni y'umugize yo guhaza, aho wovyuka umutwe guto ntuzi ukomeze wowe. Ngomba imbere mu vy'Imana agaca kubitamo wewe urabona nk'abantu inkoni y'umugize guhaza. Ariko haraje ugira wicana
uwivuna bwa buhiri azagira kudoba ku byabindi yabamo babimwe by'iwanje ibi ni iby'iwanje n'ingakoresha wowe ni wowe hari ahanditse yuko wowe uzogorwa hari ahanditse ko wowe uzogorwa w'ikima ntabwo kumucoze kubera iki ivyo byose bikugwa twaronse umwana kuko umwana agize bibiri ivuga ngo ubutware buzoba hehe n'umukuru n'umwami ntawo muhagarara imbere ntawo kuganza haleluya kubwa Kristo Yesu umwami azokwitwa igitangaza ijambo rya mbere azokwitwa abanyakiremba shingiro ry'ikiremba murizeye ko Yesu yitwa igitangaza erega abantu bari bo mu gihugu ca Nafutali nuza naho igihugu cicize cyo kwa Zabuloni bari bafise ingorane bari bakeneye iki itangaza bari mu bwami bw'umwijima bari mu bwami bakwitwa umurimo mutikoma bari mu bwami bwo guhahazwa bari mu bwami bava amaraso bakwitwa bakava amaraso bari mu bwami hari ibigwanisho byo kurwanisha ivyo byose ngo birahindutse bizobuza gucanwa kuko umwami atuvukiye ico gihugu cari gikeneye umwami yitwa igitangaza hari umuntu ari muri urusengero akeneye igitangaza ashika uko hejuru haleluya Yesu akubanze gukeneye iki igitangaza ko yitwa iki yitwa igitangaza ukaba ufise ubwoba uvyandike uvuga uti Yesu witwa igitangaza ndakeneye igitangaza haleluya ijambo rya kabiri yitwa nde umujana hari ukeneye igitangaza n'ukeneye inama Yesu ni mwiza Yesu arusha abandi bose kudukunda arushurwa bavindimwe bakundana ora dukunda bose boduharuruka cyane si umujyanama asanzwe ni umujyanama avura ibikomere bimwe byo mu mutima bimwe waciyemo hari abantu bari aha baciye mu magorwa menshi akahise ko kuva amaraso bakava amaraso ari mu mutima abantu bari bati njyewe ntawo nkunda njyewe ntawo mpayangu baciye mu bintu byinshi ariko Yesu umwami yitwa umujyanama wo mukurahiye koko na mwisi bapfa kumuha no kuganza inzu 10 agashatangwa gukama reba mukize mu makumi agatangura kubona ko aduze ariko Yesu arafata umwanya akicara kandi Yesu arafise umwanya ni ukuri Yesu arafise umwanya jewe wongera uti turakeneye ko tuvugana ndiko ndihuta ndacerewe mu bindi bintu sibyo ntakumviriza ukanga ndavyo urabona ko nakumviriza neza kubera ndagiriko ndacerewe ariko Yesu
yitwa akakumviriza. Mbega harya jewe naravutse mama arapfa, nta rukundo rwa mama naronse, aho kubwira Yesu aricaye. Umwicaranye Yesu yumviriza abantu bose. Tugiye bati tugiye ku bakuru, agenda nambaye ikositime neza, ubundi akagenda yambaye ikuru, baca babanza guhamagara jewe. None sivyo? Ariko Yesu si uko aza guhera kurya, aza guhera kurya ngaho atari guhera. None sivyo? Kuko mwisi bafise ingene bagenzi biwe, akubonye ko bambaye usa neza, agati kujya mugabo singamuzi, nkamutevye asinzi iryo arimo ejo nzohava nasabuye ntabizi. Ariko Yesu si uko, akakumviriza, ukavuga icambere akagirana akakuvuga. Murabona wa mugore yari ambaye ubutinyana, yari afise ibikomere vyinshi, yari afise indwara y'umubiri yamwishe. Iyo ndwara yaramuteye ibikomere byo mu buryo bw'ibigumbagumba, yari afise probleme zikomeye, yari afise trauma, hariya mutima yari yarahagutse, kuko nta muntu yari afise akazi mu ishamba. Abati ujya yarahumanye, ntawe umuha yangu, n'abana barataye, n'umugabo yarahevye. Ariko umusanga ati ngomba Yesu n'abandi bariko baramubanda, bigombera kuza kwigirana ibitangaza gusa, abandi bigombera imikate. abandi bagati tugendaniye umugabo ntawizi ko ejo atazaba umukuru kubona akora ibyo ashoboye byose. Ariko hari umugore yigorewe agati ndakeneye umujyanama, aragenda. Kenshi abantu nk'abo bari imbere, abagomba ibintu nibo bari imbere kurusha abagomba Yesu. Arashweshwete arakoza kututwe tw'intoki. Yesu arabati ubushobozi buramvuye, ninde akoze ko? Yesu wewe wabona ariko arakubanda n'abazo kukoze ko, hari umuntu akoze ko afise ukwizera, atari nk'aba bapfa kumbana atakiri barabonera uriye bavuga ati ndapfuye, bakambona mu bantu ndaribukanye mu bantu. Yesu ndinone ashikira n'abirukanywe, abirukanywe hehe? Mu bantu. Ubona umutima wa Yesu. Anariyumviriye sanga mu butatu umuntu ashobora kugumbira umunyabyaha ni Yesu. Umuntu ashobora gusoma umunyabyaha akamuha beze ni Yesu. None se Imana ishobora kuraba umunyabyaha? Ntibishoboka. Mwebwe yewe adashobora kuja mu munyabyaha, ariko Yesu, ndakunda Yesu. Amen. Ndanezerwa kuko nzi ko Yesu ankunda. Amen. Naho ntari aimable, naho ntari lovable, naho ntari umuntu ngenda abandi bokwanga, ariko ibi amen. We amen. Haleluya. Naho wavuze ubwabo bwishi, ngiye mugafuna ngo ni Yesu ndi mubi, narahanze ariko ndazi kumwumva. Niwuze wewe urashobora kugumbira naho abandi bashishwa, ikaba urashaba agakora ibintu abandi bakagira siko ati ni byakoze ngifise chef de poule siko mvume bose, ariko Yesu. Amen. Ni chaje kubera yitwa umwongere shema ndarifuje kutabona Yesu. Ibizotumusenga, bizotumwegera, bizotumukunda kandi Yesu ntawe kabego ejo
yaracumuye, undi arasubiriye. Yesu ntameze uko. Abameze uko ni mwebwe. Abameze uko ni twebwe ngo yananiranye. Yesu se ko. Yesu yavuze ngo Petero amaze ati umuntu yacumura ko akacumura ko nzobana kangahe. Petero ati turavuga inshuro nyinshi. Yacumura ko inshuro ndwi. Nzomana inshuro ndwi. Satekaye. Uzomarira inshuro indwi kugwiza indwi. Inshuro mirongo irindwi. Exposa. Ni inshuro zirenze urugero. Yesu araza ati Petero wewe uzoncumura ko inshuro nyinshi. Iminsi yose uzoza nzoguharira. Amen. Mwene bashaka isonga ati Petero cyafise umutima witwa umutima w'imbabazi. Umuntu araza nzomuharira. Nibisigura ko tuvuge kumukora icyaha oya. Ariko niko babwira umutima wanjye. Yesu Kristo. Murabona Yesu avuye ngaha. Nayishira amajambo. Yaciye aduka hariya mw'ijoro. Agiye gukora iki? Igikorwa cy'ubuhere. Kugira ngo aje guhagarara hagati y'abantu ni kugira ngo Imana niyandaba indaba icishije muri inde ninasenga Yesu abanza byakira. Amen. Kuko n'umuherezi nababwira yuko Kristo amazina y'abantu b'Imana yanditswe mu mutima niwe ajana mu kumbere n'icyanya cyo mw'ijuru. Haleluya. Umubariye nawe arafise ingene avuga. Hari abantu bigwa batazi ingene bimeze. Ubutatu butagatifu hariho shefu. Hariho shefu ubutatu butagatifu. Umutwe w'ubutatu butagatifu ni Imana. Icyo gituma Yesu nawe niwe wenyine afise umubiri mw'ijuru. Representa w'abafise umubiri. Uduserukira mw'ijuru afise umubiri ni Yesu. Amen. Yarabaye aha yarababajwe kusuja twebwe uko twababazwa. Arazi ibikomere icyo ari cyo, arazi kwabu icyo ari cyo, arazi guhumwa icyo ari cyo, arazi gukengera icyo ari cyo. Ni ukuri mutahure Yesu. Nicyo gituma Yesu yamuhaye akiri kure aravuga azokwitwa umujyanama. Haleluya. Arafise ibyo bintu byose by'ingorane ufise arafise inama yo kubwira. Arafise inama yo kubwira muri ibyo bintu byose arafise inama yabyo. Haleluya. Agaca yicara akabwira ati mpore ibi ntacyo bikugize agakoresha amaboko ndagukunda. Amen. Akakubwira inama. Mbega hari icyo wokegwa inama na Yesu. Sanga umuntu agenda ariruka mugagorowe none kirembe akiruka akava agasubira genda mu cyumba. Marabyumva? Genda mu cyumba mubwire uti Yesu ngubwire inama kuko yarabyemeye. Avuye hariya kw'igitangaza aramanutse aje kukubwira kumujena. Nicyo tubagejeje muri babo nimuze mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Mwikoreze ingata yanjye itababaza n'umutwaro wanjye uharutse kuko ndi umugwaneza niyoroheje. Yesu ariyoroheje umutima aciye bugufi kugira ngo no mu nziza arareba. Mwabyumvise inzira izere. Muri iyi minsi abantu bagomba kugenda n'abakuru, bagomba kuba abakunzi abagenzi b'abakomeye. Ariko Yesu mbega nyamara uzi ko abantu
bazoja mu ijuru atari benshi. Ivyo murabizi. Murabizi ko abantu baba bakuru bazoja mu ijuru ari bakuru bakuru. Ibyo byanditse muri Bibiliya. Ibyandikishije abahambaye n'abahanga bishuriye inzo. Nta munsi yuko abanyabwenge bazoja mu ijuru atari benshi. Nonese byanditswe. Nta munsi yuko abatunzi bazoja mu ijuru atari benshi. Mu ijuru hazoba hariyo amasinzi y'abiswe inzoya. Siko? Amajambo nayigishije mu bakuru bombora nabi. Kuko baba bazi yuko ari bakwiye kuja imbere. Ariko Yesu atangurira inyuma. Mwisi we batangurira hari inyuma aza hehe aza imbere. Yesu adufasha. Turafise ubujena. Nta nama wabuze. Hanyuma ngo yitwa nde? Imana. Amen. Muri iyi minsi isi yose iriko irarondera ubushobozi. Ndatangara ko n'abantu biruka kurondera ubushobozi buciye naho baca ikuzimu barondera ubushobozi. Abandi bakarondera n'ibintu bagendana bagashinga n'ibintu mu mihiri wabo barondera iki? Abantu bose barondera ubushobozi. Isi yose kuriyirukanga irondera iki? Ubushobozi. Nagira ndakubarire ukaba udafise imana y'ubushobozi. Amen. Yitwa nde? Yesu. Yesu yitwa imana y'ubushobozi. Hari ibintu dufise bikeneye ubushobozi usoma umuntu. I Buraya ukumviriza amakuru, je ndumviriza amakuru. Jesi ni muri abakristo bavuga kirazira kumviriza amakuru, je ndumviriza amakuru. Ituma numviriza amakuru. Ibimenyetso by'iherezo. Bizaba biri mu intambara, abandi nibanze bose bizaba biri mu bintu bikomeye. Ariko ni geopolitiki n'ibintu. I Buraya bagira ati mbega none Uburusiya bwodutera twobonesha. Uburusiya bwodutera twobonesha. Baradusumbya amadorone. Mbega basohoka abo dufise indege n'izinga. Bakarondera iki? Ubushobozi. Bose banegera muki? Mu bushobozi. Isi yose iri kuriruka irondera iki? Ubushobozi. Ejo bundi Trump yavuze ati ngomba nsubire ngira amayeseni kirere dusubire tugaragaze ibigwanisho nkonya kandi bazi ko nabo nyine bizobahitana. Kuvuga ati twende ko dufite ubushobozi bwo guhonya. Ariko Yesu afite ubushobozi bwo gukiza. Nafise bwo guhonya. Afise bwo kugira bwo gukiza. Amahinguriro ubakoramo amasaha 80 kuri 80 baronke irwanishwa vyinshi. Nico gituma turi mu minsi yacu ya ukazobona abantu bitwa abantu b'abagabo bashinga ntahe bahise ko kurwana uzomenya kumuheruje. Wese nko kirundo baba imfizi zibiri zirwani ivyatsi biragana. Umaze kubona abakuru bo kwisi bahinduye imvugo bagatanga kuvuga ngo ahubwo tugerageze tugire irwanishwa tugire nuko bananiwe batagira iki? Inzira y'amahoro arayibuza. Ariko twari dufise imana y'ubushobozi yo kudukiza. Haleluya. Mbega turafise imana y'ubushobozi. Undi Yesu. Hari abasobanuzi bavuga ngo Yesu si imana. Ariko yavuzwe ko ari imana uhereye kera ko ari imana y'ubushobozi. Si bya mana byo mu hariya mu bihugu by'ibigomana bya hariya mu bihugu by'ababo. Si bya bigomana by'ahandi hantu. Ni imana y'ubushobozi.
amen. Uninde. Haleluya. Imana twemereye ntidukeneye amagrenade, ntidukeneye mitrailleuses, ntidukeneye amadrone. Jewe nawe wombwira muramu gusoza kunjukira nobwira mikura yohabanyirukana Imana, yohabanyirukana Imana y'ubushobozi. Amen. Niko mwabyumva? Imana yo ndaga Mungu uyu mwami wacu ni Imana y'iki y'ubushobozi. Urafise ubwoba hamwe ngo baranyica wibagiwe dufise Imana y'iki y'ubushobozi. Amen. Umuntu akaza ngo murumva muderetswe mbona yuko barakurondera bazokujonera harija hora Jefes Imana. Nazo gutegera mu nzira bazogirana dufise Imana y'ubushobozi. Amen. Umwami wacu ni Imana y'iki y'ubushobozi. Haleluya. Yesu nashe. Naona Eliya ya Imana yari yamuhaje kwanisha. Umuntu wese w'Imana atwase sikorete nukuri arabwira twebwe nta gihe ko dufise, nta mangetengete, ntaki kuko dufise iki hagiye uko wawe hari ingabo. Abandi bisegura imiti. Umuntu w'umukristo yakotesheje inzu, umupanga yavuyemo asanga ku mutwe w'uburiri harahindutse hasa n'icyatsi kibisi. Yisegura imiti yizeye asanga inzu hajya mu cyumba hageseye harahinduye irangi. Nibagira Imana nibagira Imana y'ubushobozi. Ugasanga umuntu abapolisi bamwe baraha abandi baraha niyo agiye gusura usanga ameze uko mugabo muhira afise ivyatsi, ibihimba by'ibiti, inshato z'inzoka, ibiki basanga abantu baragowe ntibarose Imana y'ubushobozi. Ariko twebwe dufise Imana y'ubushobozi. Haleluya. Tumugiye hafi tukaba